Turabaramukije kandi turabaha ikaze mwe mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Turi ku wa kane ku itariki ya gatandatu kwezi kwa kabiri 2024, tukaba tubazaniye amakuru hariko aravugwa cane irya nino mu gihugu c'u Burundi. Turaza gutangurira muri CNDD FDD. Hari inkuru nziza itashe Burundi, tubisubiremwo ni inkuru nziza itashe i Burundi. Umunyababanga mukuru wa CNDD-FDD ariko aratora mitende buke buke. Reverien Ndikuriyo rero ariko haravurirwa mu bitaro vy'i Dubai, gisagara ca mbere ca Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ku mugwa mukuru wa Emira. Yarongetsweyo nyuma y'imisi ariko havurirwa kuri bimwe mu bitaro bikomeye vyo muri Kenya, Nairobi no mu karere ari avyo Aga Khan. Mu masoko yacu rero Reverien Ndikuriyo yungururijwe i Dubai aremvye cane ngo nta muntu n'umwe yashobora kumenya kandi yahemera mu vyuma bifasha guhema, niko umwegere yabwiye ikinyamakuru SOS Media Burundi. Mu gisagara gikuru ca Mira aha Bezini, aho abarundi benshi baja kurondera ubuzi muri iyi myaka bivuye ku bukene bw'ubuzi bwabaye ndanse. Reverien Ndikuriyo yaherekejwe n'umukenyezi wiwe n'umukenyezi avukana n'umukenyezi wa Reverien Ndikuriyo, akaba yarabasanze inyuma. Yaramumenye ngo ariko aratora mitende ariko amahaha yiwe yarakozweko cane, bivugwa n'umwe mu bo mu muryango biwe. Turaza rero kubagezaho vyinshi bigiye bitandukanye kuri iyo nkuru, mwumvirize uko vyifashe, nayo tugiye gutanguriraho ku buryo burambuye. Hari n'izindi rero twabateguriye muza gukurikira muri aya makuru ku buryo burambuye. Ni mu kanya gatoye banza ufyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Amagara ya Reverien Ndikuriyo yoba yifashe gute iyo ariko aravurirwa i Dubai? Hari benshi rero babaza kino kibazo buri munsi no ku mbuga zitandukanye, harimo rwa Pacifique Ninahazwe. We avuga ko afata ibibazo bijanye n'amagara y'abantu nk'ibanga ryabo, kiretse iyo vyerekeye abategetsi bo hejuru cane nk'umukuru w'igihugu. Ikindi kiba kigoye cane nuko ari ikibazo kiba gikora ku muryango. Majambo yesho rero ngo dukoresha, naho Ndikuriyo we vyahora bimworohera kuvuga uko yishakiye impfu n'amagorwa y'abandi, ngo tugume twibuka ko ari serugo, hari abana barwaje se, bari n'umukenyezi arwaje umugabo, ngo nta kamaro ko guta amajambo mu bihe nk'ibi kuko ingwara ishobora kudushikira twese. Niko Pacifique Ninahazwe yavuze. Ariko muguma mutubaza muri benshi cane, harimo n'abanywanyi b'umugambwe wiwe bavuga ko batagira iyo bakora amakuru. Ngo reka tubasangize ivyo tuzi. Niho Pacifique Ninahazwe yatanguriye ashikiriza vyinshi ku magara ya Reverien Ndikuriyo uko yoba yifashe. Muvyo rero Pacifique Ninahazwe yajeje kudondagura ku magara yiwe, yavuze ko Reverien Ndikuriyo yafashwe n'ingwara itazwi kuwa 23 kwezi kwa mbere 2025 Ingozi. Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD akaba aheruka kuboneka ariko aravuga ijambo kuwa 19/0/2025 muri Tanzania mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CCM. Abamwegereye bavuga ko ico gihe ariho yumva ko atameze neza, ariko akibwira ko ari ibisanzwe. Yaratashe aranategura n'igikorane c'amasengesho ya CNDD-FDD tangura umwaka cabera Ingozi kuva kwa 23/0/2025. Bamwegereye rero bavuga ko yumvise ko ingwara itanguye gukomera, ariko yibwira ko azo kwivuza inyuma y'igikorane. Ariko rero vyahavuye vyanka rwose. Mu hoteli yashikiyemwo Ingozi bahamagara abaganga b'umukuru w'igihugu. Abaganga rero bibajije ko ari ingwara ivuye kuri diabete na hypertension arterielle Ndikuriyo yasanganywe, ariko uko umwanya wahera niko vyakomera. Mwijoro ry'uwo musi nyene Reverien Ndikuriyo yaramanukanwe Bujumbura mu bitaro Tanganyika Keya. Bapimye basanga ni ikibazo kibarengeye cane. Biro vy'umukuru w'igihugu vyahavuye birondera muri Kenya indege Rusehabaniha, bukeye rero icira nyarukana Ndikuriyo i Nairobi muri Kenya, aho yashitse yinjizwa ibitaro bita Aga Khan. Ndikuriyo rero akaba yarashitse muri Kenya yamaze no guta ubwenge, ari muri koma afashwa guhema n'ivyuma. Kwigenekezo rya 28/0/2025 Reverien Ndikuriyo yarahavuye yungururizwa i Dubai muri Emira aha Bezini, aho nyene yabandanije kuvugwa ari muri koma. Amakuru dufise avuga ko Ndikuriyo amaze imisi ishika 10 agwaye ari muri koma, aho kuwa kane heze Perezida Ndayishimiye atanga amakuru mu CNDD-FDD ko amagara ya Ndikuriyo yifashe neza, yari akiri muri koma. Amatwi adusumura rero vyarunyutse rwose uwo munsi. Kuva kuwa mbere heze Ndikuriyo yararabutse, niyo makuru ahari. Makuru ya nyuma rero ahari avuga ko Reverien Ndikuriyo yararabutse, ko ubu ashobora kumenya abo bari kumwe, ariko hakibazwa ico yoba agwaye.
ku ico yoba arwaye rero nta nyishu zitomoye zihari. Gifatwa rero havuzwe diabete na hypertension arterielle asanganywe, ariko ageze muri Kenya basanze amahaha yiwe yaratabagaye, ari navyo vyatumye bamukura ku guhema akoresheje amahaha yiwe, agafashwa n'ivyuma kugira barabe ko bovura amahaha. Uburozi buravugwa cane mu bishobora kuba vyarateye ingwara ya Verien Ndikuriyo, no mu bibanza agwariyemo hagiye yarafatwa n'ingingo zikomeye cane kugira ntihagire abashobora kumushikira atari abaganga n'abandi bake biwe. Amakuru rero twakuye mu buserukizi bw'u Burundi Nairobi muri Kenya avuga ko na ambasaderi w'u Burundi atararekuriwe kumubona. Amakuru dukura mu banywanyi ba CNDD-FDD mu Burundi bari mu begereye cane Verien Ndikuriyo aravuga ko hari n'umurwi w'abasenzi washizweho woba wagumye uhishura ibintu bikomeye cane, havugwamwo ibitero bikomeye vy'abarozi. Ayo ni amakuru agoye no gutahura tudaheza ngo twemeze kuri runo rubuga n'iyi mbonesha kure. Ayo niyo makuru rero dushobora kubasangiza ku bijanye n'amagara ya Verien Ndikuriyo. Hariho vyinshi twagiye turarumwa tutoshobora no kwandika, niko Pacifique Ninahazwe ubwiwe yatangaje. Gusa rero akemeza ko hari ikibazo c'isumo kiriko kiravugwa cane muri CNDD-FDD, ngaho uwurwanya intambara wese ngabona totsinda ngakoresha isumo. Hariho rero n'abatangajwe n'uko iyi nkuru itandikwa ko cane na Pacifique Ninahazwe, kuko bazi ico Ndikuriyo asanzwe ngo yiyumvira kuri Pacifique Ninahazwe, ngo kubwiwe ingwara ntawe igera umutwe, kandi ingwara ntikwiye no kuba ikirwanisho ca politike. Mu naho rero ngo mwoba mudahuza gute, ngo nta numwe yo kwifuriza undi ingwara, ngo ni vyiza guhiganwa canke guhangana n'abakomeye, utumwifurije gukira. Niko Pacifique Ninahazwe muri iki gitondo ahejeje kwandika ku rubuga rwiwe rwa Facebook. Ivy'amagara rero ya Verien Ndikuriyo ni gutyo vyoba vyifashe. Amakuru rero tubandanya kubatohoreza kugira ngo munamenye uko vyoba vyifashe. Hari komantere zigiye zitandukanye rero, hari uwagize ati niba atari uburozi, niba ari ingwara isanzwe byose bizomenyekana. N'uwendeye nyina munsi y'urutara yaramenyekanye, ngo tumwifurije gukira ariko agakira akazomenya uwamugiriye nabi ngo azomutuma umutwe kumwe yabigira no kuri kaburimbo. Uwo rero akaba yaratwengeje ngo yaravuze ko ariwe yafungije General Bunyoni, akaba nawe nyene ari kumfira azopfa avuze n'ijambo ryo kumurekuza ngo ntazojane ibyaha byinshi. Niko komantere imwe yavuga. Arundi yagize ati murakoze mubivuze neza, nubwo niba ari uwo mudahuza si byiza ko mwifuriza urupfu canke ngo umushinyagurire ku bw'ivyago kanaka yahuye navyo, kuko twese tuzoshikirwa tukiri mw'isi twama mu ngorane n'ingwara zidatoranya. Indi komantere igira iti vyoba nivyo, Imana ishimwe ko ubu amerewe neza. None ndabaza kubera iki Perezida Pierre Nkurunziza nawe babonye ko agwaye batamujanye Kenya Dubai, ariko bamugomeje ngahe iwacu? Ivyo yabasavye canke ni negligence yahabaye? Nico ni ikibazo twibaza. Indi komantere kabigiriza igira iti yaza kuba yapfuye ayo wari kuvuga yabateye ubwoba, ariko ndumva n'ubundi amakuru kuri nyakubahwa ntayo mfise ibigaragara. Ni kumwe rero yoba ashikiriza, ariko Pacifique Ninahazwe akaba yatomoye ko ari amakuru y'ibanga menshi yoba yaronse ku basenzi bo baba barashizwe kugira ngo basengerere Verien Ndikuriyo, kandi bakaba bariko barahishura ibintu biteye ubwoba. Hari undi yagize ati ngo no kwemera ngo ubu noneho, ariko ngo ibintu birakomeye. Hari undi yagize ati ibihugu vyacu vyo kubaka ibitaro, amashuri meza, twishinga twubaka amasengero no kubaka amazu y'abategetsi, none Nyarucari nawe yorwara vyoca bigenda gute? None abo basenzi ko batamusengeye ngakere? Ngafurika irimwo ubujiji bwinshi cane rwose. Hari undi yagize ati Ndikuriyo yarozwe na Vanessa kugira ngo amusubirire ngo vyose de mu ntoki zabo, ngo bameze kumwe kwa Grace Mugabe, bashaka vyose bije mu nzu. Hari undi yagize ati ndi Umurundi yifuza basi ko M23 n'u Rwanda boshiramwo inguvu bakaza gufata iwacu muri Gaza, naho Imana yo mwijuru yumva isengesho ryanje. Uwo rero akaba yatandukiriye, akaba rero yavuga ku bitandukanye n'ivyo abantu benshi bagiye baratera ko komantere kuri iyo nkuru ya Verien Ndikuriyo. Hari undi yagize ati twama twumva ngo igihugu nica amata n'ubuki, none ibitaro vyo kwivurizamwo ntavyo, abaganga b'icabwenge bagiye he? Nta miti ihari yo kuvura n'abakuru, kubera iki birukira hanze bananiwe gukomeza ubuvuzi bw'iwabo? Ngo umunsi ibihugu bizafata umwanzuro kumwe wese yivuriza iwabo, murabona tutazopfa nk'ubunyagiri bwishwe n'izuba? Imana izandinde nzabone iherezo ry'ibi bintu. Hari undi yagize ati ni ukuri Imana imuhe gukira mu izina rya Yesu Kristo,
iyo ngwara nta bubasha mufise akira agaruke yakize neza. Hama murakoze, nari nashatse no kumenya amagara yiwe ingene ameze, Imana ibongerereze imigisha. Undi yagize ati aha ndibaza ko Umurundi Cakenge ntaza kuronka ico anegura kabisa, kuko inkuru yanditse neza ku buryo abadede bataza kuronka icitwazo na kimwe. Ngene wereka tufurize umurwayi gukira, Imana imube hafi aronke mitende. Undi yagize ati ubu noheba nkizera ko ari wewe dufatiye ku kuntu mwandikana ubwenge n'ubwitonzi ngo butworema, hama tumwifurize gukira kuko ubuzima tubukeneye twese. Ngo Imana niyo yonyine ifise ijambo rya nyuma ku buzima bwa kiremwa muntu. Undi yagize ati Imana imukomeze imwongera iminsi yo kubaho. Ikindi naco, Imana ihumura amaso abategetsi bacu barondera ibitaro, bashiremwo inguvu zose, bashiremwo n'ibikoresho byose bibaho bigezweho n'abaganga bagezweho. Njewe bagure n'izo ndege zitwara abarwaye, kubera umunsi umwe bazoza kwirondera basange ntiri hafi umuntu acapfa. Rero nibagerageze, ni ukuri byofasha cane. Hari undi yagize ati iyi nkuru irakosoye kandi ni iy'indero ndundi, rero mubandanye muduha uko bimeze kuko tugwaje twese en general. Imana imuhe imbere inamukize, amena. Undi yagize ati Imana ibandanye kuba hafi uko biri kose, n'ukwanka zisanga guhora ubusa, kuko ntiwigera uhuruduka mu kuvuga kandi nawe wigera wifuriza ntawe wigera wifuriza inabi, wubahwe. Niko rero abantu benshi bariko bashira commentaire kuri iyo nkuru yanditswe na Pacifique Ninahazwe muri iki gitondo, yagaruka ku magara y'umunyababanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Reka dutandukireho gatoya tuve mu gihugu c'u Burundi dushike muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo, ariko bifise aho rihurikiye n'u Burundi. Amashirahamwe atandukanye ariyamiriza intambara yo muri Kongo. Amashirahamwe atandukanye akorera mu gihugu c'u Burundi akomeje kumvikana yiyamiriza intambara iriko irabera mu gihugu ca Kongo. Ayo mashirahamwe aradoma urutoke igihugu c'u Rwanda kugira uruhare runini mu gufasha umugwi M23 guteza umutekano muke ndetse no guhungabanya umutekano mu karere u Burundi buherereyemwo. Ayo mashirahamwe arimwo Akopa Burundi ryishinze gutanga intererano mu gutsimbataza amahoro arama mu Burundi, urunani rw'amashirahamwe y'abagendana umugera wa sida Capes Plus, Folcon F ryishinze kurwanya ikimenyane n'akamwana wa mama n'ayandi bari mu bafashe iya mbere mu kwiyambiriza intambara ibera muri Kongo. Kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika dukesha inkuru, ayo mashirahamwe ashikiriza ko atewe umutima uhagaze n'iyo ntambara igenda isatira Burundi, nk'uko umukuru w'igihugu c'u Burundi aherutse kubishikiriza, aho yavuze ko u Rwanda rushobora gutera Burundi rubicishije mu mugwi M23 na Red Tabara. Ishirahamwe rero rikaba rishinza kandi igihugu c'u Rwanda kuba inyuma y'iyo ntambara mu gufasha umugwi M23. Izake bakanibona kuri mikoro za radio ijwi rya Amerika, uko niko ngabisigura. Amuza Venirango barikukiye aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe Capes Plus nawe aradoma urutoke mu gihugu c'u Rwanda kuba arico kiriko kigwanira muri Kongo. Ishirahamwe Folcon F ryishinze kurwanya ikimenyane n'akamwana wa mama rivuga ko ribabajwe n'abariko bapfira mu gihugu kibanyi ca Kongo. Kwizera Priva umuvugizi w'irirongo yakavuga ko iryo shirahamwe rifise amakuru yizewe ko igihugu c'u Rwanda arico giteje umutekano muke mu karere cane cane muri Kongo. Yaciye asaba ibihugu bigenzi vya Kongo kugifasha guhosha iyo ntambara. Aha kandi n'umugambwe MSP Inkinzo ukaba y'ijambo ry'abarundi kuri mikoro z'abakunzi ba radiyo ijwi rya Amerika nabo bashikirije ko badakekeranya ko intambara iri kubera muri Kongo igendereye kwerekeza mu gihugu c'u Burundi. Juma Omar ico yitungiye n'umunyababanga w'umugambwe akavuga ko biteguye gufasha umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye mu gukingira ibihugu n'imbibe. Abategetsi batandukanye mu Burundi rero barimwo President Ndayishimiye bakaba nabo baherutse kwagiriza igihugu c'u Rwanda kuba mbere mu ntambara iri kubera muri Kongo. Minisitiri Mikaeli Hezero, Minisitiri Banyi n'amahanga w'u Rwanda ndetse n'umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda yaremeje ko Rwanda rufise abasirikare muri Kongo mu rwego rwo gukingira umutekano warwo. Ariko Perezida Paul Kagame mu kiganiro yahaye televiziyo y'abanyamerika CNN mu ntango z'indwi, Perezida Paul Kagame we yavuze yabwiye umunyamakuru wayo Larry Madowo ko atazi niba hari abasirikare b'igihugu ciwe bari muri Kongo. Mu bihe bitandukanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika canke mpuzamakungu ni umuryango umwe bwa buriya vyavuze ko u Rwanda rugomba guhagarikirwa inkunga ruha M23 no gukura ingabo zarwo muri Kongo. Leta y'u Rwanda rero yamye yiyamiriza ivuga ko ivyo vyose atari ukuri. U Rwanda rero ngo rakingiye umutekano warwo hafi ya Kongo, ariko n'abasirikare bago bari muri Kongo.
Tubandanirize mu gisata c'impunzi ari naho tugiye guhereza tubabwire ko impunzi nyinshi zo mu nkambi ya Zareka muri Malawi zibona ngo kazoza kazo katameze neza kubera ubuzima bugoye cane, abagerageza gukora ubudanaji buto buto canke uburimyi baracitse intege kubera icuka c'abanyagihugu b'ico gihugu banka abanyamahanga, bakaba basaba leta ya Kongo na HCR gufasha mu gutora umuti w'ico kibazo. Impunzi rero bwa mbere ziriyamiriza ukuntu ibifungurwa bigenda biragabanywa haraheze umwanya, twabonye ibifungurwa vyacu bigabanywa gushika ku bice cavyo mu mwaka umwe, nta nsiguro canke umwizero wo kubiduza uva muri HCR bivugwa n'umwe mu mpunzi z'abarundi. Abafise umwete wo gukora imigambi mito mito y'uburimyi babanza kubura imitahe canke bakagira ingorane baterwa n'ababakira. Umubanyi wanje ngo yari afise itongo yakose ku birometero 5 uvuye ngaha ngo ariko ntiyimbuye umurima wiwe w'ibigori ahubwo natwe kuhasiga ubuzima. Abanyagihugu rero bamubwiye ko ubwo burenganzira atabufise kandi sumwe abenshi ngaha bahisemwo guheba utwigoro nk'utwo, niko umwe mu barongoye abandi mu kibano muri zone ya Karonga abivuga. Tubaje rero ngo ntawufise aho yitwara niko bagaragaza umubabaro impunzi zapfuwe isoni n'abanyagihugu bo muri ico gihugu barabura isoko, nivyo vyashikiye koperative y'abarimyi b'imboga ngo muri iki gihe cirima abakenyezi bari bafise umwimbu mwinshi w'itomati, ibizinu, amashu n'ubushaza, ariko rero ntibaronse isoko kuko twemerewe gusohoka ikambi canke kudanariza mu masoko y'imicungararo. Uwo mwimbu rero uriko borera mu bubiko ngaha canke bikaribwa mu mirima niko yongerako. Abo muri ico gihugu rero bakaba bagiriza impunzi kurenga amategeko y'urudanazwa kuko bagurisha ku giciro gito cane. Inyifato ariko iyo yiyamirizwa n'impunzi zisaba HCR n'abajejwe intwaro bo mu district ya Dowa ahari ikambi ya Zareka gutunganya amanama menshi hagati y'impunzi n'abakiriye no gutera intege n'ababakiriye no kubatera intege abanyagihugu baba bariko barakora ibikorwa bibateza imbere imirima. Bakasaba kandi ko bareka bagatembera bisanzuye basohoka ikambi baje kugeraheza kwigwanako kubera ikinogo casizwe n'igabanya ry'ibifungurwa vyabo. Mu gihe ikambi ya Zareka itahengeshanya kwaguka mu gihe isanzwe irengewe ku bw'intwaro, yabwiye impunzi ko hari umugambi wo kubimbura uriko urategurwa. Tubwire ko rero iyo kambi harurwamo impunzi zirenga 50,000 harimwo abarundi barenga 11,000 inshuro zitatu ku bushobozi bwabo yategerezwa kwakira. Reka rero tuheraheza aya makuru kandi tubakengurukiye cane, mbasabe kugira ntimuze gucikwa nandi tuza kubagezaho uyu munsi. Turi kuwa 4 kw'igenekerezo ya 6 kwezi kwa 2 2025. Mari bahezagire, turaza gusubira fyonda kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko nabisangiza genzawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho.